Igihe cy'isaha zitandatu n'iminota 13 ngaha muri studio za radio MagaraTimesFM. Uyu rero akaba ari umwanya wo kumviriza amakuru tugiye gushikirizwa na Richard. Ndakuramukije Richard, nongera ndaguha ikaze. Urakoze Diane. Turi kuwa kane ruheshi umwaka wa 2020. Inshuti bakunze ibiganiro bisamize MagaraTimesFM, kaze makuru y'uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inyuma yaho abarovyi bari basubire kuriwe gusubira ku mirimo yabo, bafise imyidogo kuko bashi bahabwa itegeko ryo kugara kandi bari bakoze igihe gito, bakanavuga yuko n'umwimbu utabaye mwiza. Imyuzurira y'ikiyaga ca Tanganyika eka n'imvura vyabaye vyinshi muri uno mwaka, ivyo navyo vyatumye umwimbu uba mubi uno mwaka, na cane cane mu bice vy'imbo nko mu mazone yegereye ikiyaga ca Tanganyika. Muri leta zunze ubumwe za Amerika haravugwa imyerekano iriko iragaragara itewe n'abirabure. Iyo myerekano yatewe n'iyicwa y'umwirabure w'umunyamerika George Floyd. Iryo yicwa rikaba ryakozwe n'igipolisi mu gisagara ca Minneapolis muri leta ya Minnesota. Mu binga bw'ivyuma ni Armeri mriko baradufasha mu mwanya idonido ryano makuru. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM. Ndasubiye kubaramutsa. Reka makuru yacu tuyahere mu gisata c'uburovyi. Inyuma yaho abarovyi bari barekuriwe gusubira mu murimo wabo ya misi yose, bafise imyidogo kuko bashiye bahabwa itegeko ryo kugara kandi bari bakoze igihe gito, bakanavuga yuko n'umwimbu utabaye mwiza. Mvuye kuri Emmanuel asanzwe arongoye umweha w'amagara, ati nibihangane kuko kubura bimenyerewe na cane cane mu mwuga w'ikirovyi. Agira ko anahanura ko bofasha abandi mu dukorwa twimuhira na rijya iminsi bagiye kumara atari mike. Reka tumukurikira avugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Abarovyi ego baridoga ko baba bakoze igihe gito, ariko nibaza yuko ntibisigura ko ibura rijana n'igihe gitoyi. Mu kiyaga umwanya wari wose umwimbu urashobora kuboneka mu mwanya utiteze. Nico gituma rero abarovyi twobahanura kugumana ubuntu bamanye kuva kera. Abarovyi n'abantu bizera, uhereye kera turabona kuri ba Petero n'abandi aya barabura, ariko harageze igihe Yesu arababwira ati shire mu mazi urusenga, bararonka amafi kandi baranezerwa. Nibaza ko umwidogo toba muremure kuko nibihe tugiye kwinjiramwo nibihe vyiza, twizera ko keshi dukunda kuronkamwo umwimbu. Impanuro twobaha nizirya nyene nkuko basanzwe babizi uko umwuga utunganije n'uko umeze. Hariho igihe cyo kugara no kugurura. Umwanya rero twugaye, leta yafashe ingingo yuko twugara iyindi ndwi kugira ngo bigende neza, amatora agende neza. Nibaza ko atamyidogo miremire yobamwo kuko ni neza ya twese n'umutekano wa twese. Hanyuma iyindi impanuro twobaha, bagiye gusubira mu miryango n'akaruhuko k'imisi 6 bagiye kuruhukira mu miryango yabo, bofasha ibikorwa imiryango, abakenyezi basize mu ngo bakabafasha ibikorwa bari basanzwe bakora bya misi yose, kuko ha ruhande y'umwuga dukora dusanzwe dufise utundi dukorwa hirya no hino mu mirima n'ahandi dusanzwe dukora. Niyo mpanuro nobaha, hanyuma bakihangana kuko abarovyi ukubura turabimenyereye, mu mwuga wacu habaho kubura no kuronka. Iyo bishitse rero turihangana kandi tugoma tubaho uko Imana yategekanije ku umwe wese yobaho. Ninaco gituma twobaremesha kugira ngo nibashika mu miryango naho ataco batwaye, bereke imiryango ko akazi katagenze neza kandi bavyigenzemwo neza kujya bahora bigenza. Amakuru yacu tuyatamukire mu gisata c'uburimyi. Imyuzurira y'ikiyaga ca Tanganyika eka n'imvura vyabaye vyinshi muri uno mwaka, vyatumye umwimbu utaba mwiza uno mwaka, na cane cane mu bice vy'imbo nko mu mazone yegereye ikiyaga ca Tanganyika. Nibitanga Diodone arongoye igisata c'uburimyi muri komine Bugarama, ati naho vyagenze uko barashima kuko imitumba ya ruguru umwimbu wabaye mwiza. Akagira ko atera kamo abene igihugu kwijukira uturima two mu kigo na rijya amazi atarayo babuze muri komine Bugarama. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro yahawa bukuru. Hari ibice bimwe umwimbu utashimishije bivanye n'ingene imvura yabaye nyinshi, na cane cane iki gice shimbo nk'amazone ashika nka 3 yo muri zone Magara, kubera imyuzurira yitahirira ikiyaga ca Tanganyika naco caciye kiduza amazi. Ariko kandi muri rusangi ntitwovuga ko umwimbu utagenze neza cane, kuko ahasigaye mu yindi mitumba igize komine Bugarama biraboneka ko abantu bamaze ibihe basarura, na cane cane kuko iki gihe twari duhitiyemwo abantu bariko basarura
igiterwa c'igiharagi ko dusanzwe turima kabiri, hariho irima ry'umutasuro hakabaho n'irima ry'impeshi. Muri ico gice co haruguru rero muri za zone Bugarama, Ruteme, bobo igihe barimiramwo ibiharagi kenshi ni muri iki gihe nyene c'impeshi tuvuyemo. Hanyuma ku bijanye n'abatashoboye kuronka umwimbu muri aka gace k'imitumba tudondaguye Magara ya mbere, Magara ya kabiri, Shashi, kubera ibibazo vyagiye bihaboneka, nuko turabahimiriza kugira ngo bashobore kwitunganya mu turima two mu kigo, mu kurima imboga zitandukanye, irengarenga, intore n'ibindi kugira ngo bishobore kubafasha muri iki gihe. Kandi naho dusanzwe tudafise imyaba canke imyonga myinshi gwiriye abantu bashobora gukoreramo ivyo bikorwa, mugabo twagomba gusaba mu mihana dufise muri aka karere aho nadondaguye, nta bantu na bamwe bari ahantu badashobora kuronka amazi, kuko Imana yaraduhezagiye muri komine Bugarama amazi turayafise. Ku buryo rero ako karima mpaye mvuga bivanye n'ingene kaba kangana, umuntu yo kwigora kurya baja kuvoma ayo bakoresha mu ngo, bakanavoma ayo kuvomereza ako karima. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ngo nkuko mukuru w'igihugu yarivumereye abene gihugu begereye mu bice vya ruguru barategwa kamo kwijukira kurima mu myaba mu ntumbero yo kwirinda inzara yotera mu gihugu, naho benshi bibaza ko muci ari umwanya wo kuruhuka. Nibitanga Diodone arongoye uburimyi muri komine Bugarama arabandanya amenyesha yuko abashoboye kuriha amahera yibanze ku ntabire bogerageza bakariha n'ayasigaye kugira ngo bashobore kuba bayaronswa. Reka nawe twongere tumukurikire. Ivyo twobamenyesha mu mazone ya Bugarama, Ruteme naho barasanzwe bafise imyaba mito mito naho idatunganijwe mugabo barakunda kuyikoreramwo. Twabasaba ko nkuko babivuze nyene cuba yarivumereye abantu yo hageze muci ucumenga no kuruhuka, ariko kandi nta kuruhuka ko ari kukindayo ntiruhuka. Ico gituma twahamagarira abarimyi bose bo muri komine Bugarama kugira ngo bitegure bari mu turima aho bishoboka hose kugira ngo turabe ko dushobora kurwanya inzara ishobora kutwugariza mu misiri imbere. Hanyuma ikindi twasha tugirwa ko muri ico gikorwa nyene twarabamenyesheje ubuheruka ko leta yategekanije kubera intabire isanzwe ikorerwa mu gihugu cacu, twari twabamenyesheje ko abashobora kuriha intabire yishi nayo nyene leta yatanze uburenganzira. Urera bashoboye gutanga avance, twaronse tangazo ritumenyesha ko ikiringo co gutanga amafaranga yasigaye kugira ngo bace bahabwa iyo ntabire catanguye uno munsi nyene itarike 4 z'ukwezi kwa gatandatu kikazorangira itarike 3 z'ukwezi kw'indwi. Turamenyereye yo kubona abarimyi birengagiza ico kiringo gasanga mu nyuma bagarutse guteza ingorane ngo ntitwabimenye. Rero hejuru yibi tuvugiye ku radio tuzobandanya dutanga n'andi matangazo. Reka makuru yacu tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu. Muri leta zunze ubumwe bwa Amerika ariko harigaragaza imigumuko iterwa n'abirabure. Iyo myerekano ikaba yatewe n'iyicwa ku munsi wa mbere w'indwi irangiye y'umwirabure w'umunyamerika George Floyd. Iryo yicwa giwe rikaba ryakozwe n'umupolisi mu gisagara ca Minneapolis muri leta ya Minnesota. Yicwa giwe ryatumye abantu bashavura cyane bihereza amabarabara mu bice bitandukanye vya Amerika biyamiriza inguvu z'umurengera ziriko zikoreshwa n'igipolisi kubirabure b'abanyamerika. Ikivugo c'iyo myerekano kivuga kiti The Black Lives Matter, bisigura ngo abirabure babayeho nabi. Ibihugu biriko biravugwa yuko biri nyuma y'iyo myerekano akaba ari Zimbabwe, Uburusiya, Ubushinwa eka na Irani. Ani naho turangirije amakuru yacu y'uno munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kuba mudutega yompi. Dushimire Uganda gwisamiriza MagaraTimesFM gwadutorokanije ano makuru. Dushimire na Armel Bigirimana yari muhinga bw'ivyuma. Richard NDAYIZIGIYE kandi yabashikiriza naho butaha. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM.